wishe ugeze hehe ndakurindiriye hahandi hamwe nyene muri ya chambre ndibaze ko haje ego hamwe nyene dukunda kurira ikirori ngira urahaje sawa Allo, Alexi. Ni sawa. Burya urazi ko n'ibintu by'amayinite bigoye. Nenda gutelefona ngira ndakubwire zadiri wantuma ko zageze neza. Urazi ko wambwiye ukeneye umukobwa kabisa mwiza kandi ugacuza ukagira mariage. Nakuronkeye umukobwa, hewe. Asha ubwo nuko tararaba WhatsApp ne narungitse ifoto yiwe mu by'urubanza urawe we numubona gusa ndakurahiye reka sibi uzi ukuntasa ubonye inzobe yiwe honyene yego nawe namupanze basha yemeye yambwiye nta na kimwe ndambwira ko namuronkeye umuhungu wo kumutwara kandi aba hanze buraya umukobwa carashuha arava mu byiwe sawa ahubwo wacu bipanga uce uza kabisa mu urubanza mu bikure mu nzira kuko umukobwa yashushe yagukunze cyane abakobwa bo ngayo wacu ni atari umubwiye ko umuronki umusheri wo hanze ndakurahi arashuha basha bagashuha kurusha isafuri iri kumbabura kabisa sawa yego mugire umunsi mwiza. Bonjour Burundi. How are you? Ndajewe cyane kubona nashoboye gushika mu gihugu cyanje cy'amavukiro. Ndi kumwe n'umuryango. I'm happy. Ndi kumwe na my wife to be. Yitwa Malaika. N'umusheri wanje tugiye kubana mu gihe gito cyane. Kabisa. Urabona? Uyu ngayitwa Abel. Ni nawe zombera pare. Umupare wanje préféré. Ça va. Karibu wacu Burundi. Merci beaucoup. Karibu wacu. Uyu nawe ni madame uyu umupare wanje. Ego. Karibu cyane mwana wacu. Murakoze. Uyu nawe ni mama pasteur. Karibu. Murakoze mama pasteur kuza kunyakira. Merci beaucoup, merci. Reka rero turi muduga dushaka kugenda. Ibisigaye navyo Imana ibane namwe. Merci. How are you Burundi? Thank you. Hey brother Alex. Yes. Welcome my bro. Thank you. Bwana sifiwe. Amina. Namahoro. Nukuri turashira. Bimeze neza. Yego namahoro. Karibu cyane. Mama pastor. Shalom. Yego shalom. Yego. Ni sawa rero. Nukuri turashira. Karibu boss. Amina. Yego karibu kabisa. Murakoze. Hewe. Bimeze neza. C'est bon, turashimira hora. Ndabona mu mahanga hakuguye neza amafreshere ni yose. Come from yuzuye kabisa. C'est vrai. Yego. Okay, merci. Ashimana ni nziza kabisa. Igira neza cyane. Yego mama pastor murakoze. Ni sawa. Nukuri nari mu kibanza cyane. Yego. bazimaniki Je ndibaza amazi gusara kwiye. Burya ibintu by'amasukari sintabikunda cyane. Amazi nyene. Amazi ni bon. Amazi y'Uburundi nayo ni meza cyane. Meza cyane. Na ya mbere Wa mbere. kabisa.
hama rero ubwa mbere na mbere congratulations. Yes, thank you. Nukuri felicitation. Merci beaucoup. Akiri ukuboko n'ukuri. Jecho ndavuga ni kimwe. Mu bisanzwe ugerageje kuraba ni gake abantu bahurira ku ma réseaux sociaux hama ngo bashimane. Urashaka gusanga nyimba umukobwa adashimye umuhungu, umuhungu adashimye umukobwa. Ushaka gusanga bose nyene babibonye bisanzwe. Ariko jewe nyene nkimubona mana yanje ngishika kuri airport. Navuze ni ndabonekewe. Ni marayika. Narabona inje na kamwemwe kapishe. Ararenze. Madame niwe nabwiye ati haba Alex kajya kamwemwe afise ko kumubona. Harakantu wa musi. Ariko rero ndakubwire. Gusa Imana yacu ni nziza kandi igira neza. Igira neza cyane. Uri no mukobwa mwiza kandi yubaha Imana. Kandi nibaza yuko na wewe ugisenga wubaha Imana kwa kundi. Je ahubwo byariyongereye. Wow. Mu bisanzwe nandi ndashimira aho kubona urubavu rwanje n'ukuri twaciye twese twiyumvaramo ndetse turanashima none ko twamenyanye ku telefone. Hajya iyo wubaha Imana ukayisenga n'umutima umwe nta kintu na kimwe bisaba hamanga ikikwime. Nukuri. Ego jewe narasenze Imana ndayibwira nti Imana nyereka ari urubavu rwanje. Mu minota nk'ibiri yarereje kuruteresharija icishira habona bati bara we Oya iyo hageze ibintu birikora. Murakoze. Ariko rero ndakubwire. Mariage yanyu izoba ari fire. Fire. Aregisi wiyumva gute? Ndanezerewe cyane byo. N'umunsi wanje. Mbega ndababaza mwibutse ya makado irya ya mbere ni y'abavyeyi b'umukobwa irya yo hagati ni y'abageni irya yindi nayo ni y'abavyeyi b'umuhungu muvyibuke haranditse ko n'amazina muca mubibona sawa ahubwo reka turabe tubaze ko baje kwitegura kugira tugende ndabatelefona nabazi gusa sibubona uramushikiriye tugende. Mana datuhambaye. Haleluya. nibonye Imana nziza. alo bite mare ni sawa mwaje kwitegura yego twe twahejeje kwitegura sawa turaje nyine impeta wayizanye twayibagiriye hari inyuma twayibagiriye nyaruka kuyizanye tugende. Okay, na warazi byose. Narazi Intebe, ibirahuri, byose ibitambara. gusa gaga nta kintu bambwiye amavyere yaramenetse. Nari uzoca bigenda gute? Twavuganye n'abari bajeje urubanza barambwira ko bazoriha. Okay. Hama ibitambara nivyo ngaha nyene ku gasaga iwacu. Ibitambara byo ngaho gasago vyama ngaha. Okay. Hembwe amafasha yarakumaze. Ntumbari. Nge nanje ni mije kugira dote. Ahubwo nyene uranyibukije. Urabonye ngiye dote ya marayika gantuze. Narayibonye. Kandi kuri vyari vyiza ikirenzeko. Yari parato akigira ibintu mu gutambuka wamenga ni marayika nyene. Yaragororotse. None ugiye mungu yamukuye. Naba kijya gisharisha yamukuye Buraya. Kya mungu ni mu vacances. Reka cyanga mukumbwire ni umunyamerika. Aho naraye muhira urazi nyene ari byo twaraye turakomanta kukaminga ntiyagize dote nk'izabandi bagira. Umareka agiye kubiburaye. None Ntawe ugiye kumukira cyo. Je nuko nace nipfuza kubaka. Ranwe. Nuko Imana kubenga no kugira iki. Je bunabivuyemo. Mbega gaga. Uyivugura bizi wewe. Ibi. Urababara utaramenya nabo bamukoye. Ucyama ndakubaza bamukoye angahe? $10,000. Angahe? $10,000. Bamukoye amadolari. Ivyo nivyo mwitira mwe namwe. Mu marundi nangahe? Imiliyoni yo 30. Zuravuga rero sina ngushaka kurongorwa n'umunyamerika. Reka nenda vyimba kujya kuntusha miliyoni nga 30. Zijya mpuzi yari ndakubwira. Oya banzi mbabarire banzi mangire gato. Ntabonye umuhungu wo hanze. Na jewe sinzemera. Ubu rero urashusheka. Ntabonye inimero itangurwa no guteranya kimwe. Giharuro kimwe. Sinzemera. Neje ubona mbaye iki? Sindi umukobwa nk'abandi. Baye nyene muga amahigora arutana ndugu yangu. Amahigora arutana. Nuzuguma wica usaziri wanyu ngurinje abanyamerika. Tugende ko tubandanye ibyo turi mutangiye no kuntu. Ngo dukora wasanaje mbere ndamwironye.
twege hino ndibaza umwanya w'amafuta nk'uwarenganye muza mwene wacu twavanye i Buraya akabereka akantu yabateguriye. Ego murakoze cyane. Ego hama nshuti imiryango turi kumwe hano muri bino birori. Nashaka mvuga ikintu kimwe mu bisanzwe kuva nkiva i Buraya nshitse mu gihugu canje c'amavukiro mu Burundi narashoboye gutegura akantu nka surprise kugira ngo nshobore kunezereza umufasha wanje turi kumwe hano. Mu bisanzwe nta muntu avuga kahise kose kiwe kari inyuma ngo akarangize, ariko jewe narashoboye kubigira bigufi kubw'ivyo babiteguye. Reka bashobore kudushiriramo kugira ngo mushobore kumva iyo surprise nashobore gutegurira umufasha wanje Marayika. Riva boy. Yeah. Period on the beat. Yamarira yahanaguye. Ubu ndishimye. Meze neza. Kumbe kwisa abantu bararutana. Uyambereye muganga. Ninchuti magara. Kuva winjiye mu buzima bwanje ahari umubabaro washize umunezero ni wewe mbura nkaremba ni wewe mbona nkanezerwa kibasumba wanje nkunda ukuntu unyitaho nkunda ukuntu ntahura nkunda ukuntu nyihanganira none baby nyemerera mwambiki meta kukuru wanje nduwawe leile ni wewe munezero wanje baby ni wewe munezero wanje ni wewe munezero wanje urukundo nkunda ruratandukanye sinkagwa babandi bakunda mahera bakunda amaronko bakunda icyo umuntu afise ntibazi ko atawuvuka yambaye sinarinsi yuko icyo ubuzima n'ibiguteguriye gishasha gisumba ca kindi wahorana waje hageze mu buzima bwanje nkunda ukuntu unyitaho nkunda ukuntu ntahura nkunda ukuntu nyihanganira none baby nyemerera mwambika impeta kukuru wanje nduwawe leile Ndagufise bebe. Naje nishimye kuba ndagufisesha. Wow. Oh, ni wewe. Yeah. Okay. Sheri wanje. Nabishimye. Navuga ikintu kimwe. Kimeze gutesha. Ugerageje kuraba uburyo Imana yaruteye iteka. Je nawe tugashobora guhura mu buryo butoroshe. Hama kandi tukaba twashoboye kuba umugabo n'umugore. Merci Dieu. Thank you Lord. Cyane gose. Burya sheri nta engineer kwisinzima no mwijoro hari wa mbere nk'Imana. Imana irahambaye cyane. Irahambaye cyane gose.
ugerageje kuraba uburyo Imana yashaka kuguhingura wewe irakurema muri design irampingura nanje ingira uyundi hamicira duhuza duca tuba umugore n'umugabo nivyo amateka cyane turi black and white black and white oh bebe I wish ndagufitiye surprise Shiri surprise. Yeah, surprise. Merci. Hamwe n'ivyo sheri wanje. Wish Ndako ndakora ko ndafite surprise. Ego sheri. Ndashaka kubwira. Ubwira sheri surprise imeze gute? Ni big surprise kandi ndize kwitsa kujya. Wow, ni bwira sheri. Uranzi gasheri narakubariye ko after marriage ashobora gusubira i Buraya. Ego sheri warabibwiye. Gusa ubu namaze kudesida ko atagusubira i Buraya ndi ngaha ni kwicara n'umugore wanje ntekane ndera imbanyi yanje kandi felicitation kubona mu gihe gito gusa tumaranye washoboye guca utwara imbanyi urasama imbanyi uruhinga gusama. Ariko sheri Yes. wari wavye ko uduhereje muri yaje uzogenda kugira ubandanye urondera ubuzima mu rugo rwacu bigume bigenda neza. No. Kurondera sheri burya Imana ihezagirira umuntu ahari hose sivyo turashaka kuguma ngaho ikaduhezagira ndetse no kurusha ko yaduhezagira bwa mbere kuko hatanga Imana yaduhaye ibi nubwo twaba turi nkanye mu Burundi yo bitwongerera ko ikaduha n'ibindi sivyo gusa nyene after time after 1 year 2 years ndashaka kugenda kandi nshaka ntuzogenda ncanye nawe Sheri pardon gato gusa sheri umenye ko ndagukunda ndakwishimira hello Tito kandi ndashimira Imana kubona yarakumpaye ukambera umugabo nishimira urukundo umpa ndumva ntaronka ingene no gushimira nta majambo bise nabivugamo gusa umenye ko ndagukunda cyane. Je t'aime aussi. Merci chérie. Félicitations encore. Merci. narakwareye uko narangije kandi ugaragaje kuraba abashantiye ubahigeze ni ibintu bikaze cyane. Ndabona ko ari sawa. Amadorari. Urayatweretse. Mota ni gute hiyo? Kagenda neza? Okay. Aho ni sawa. Na mavuta. Amadorari ni chako. Bon, akarero je nokita nk'agakoni gatoya. Gusa nyene ndafite indi migambi myinshi ndiko ndategura. Urayibona? Yego. Ngo twibukana two kazura duha. Allo? Ahejeje kwibaruka umugore wanje. My God, aravyaye canke inda yakorotse? Allo? Félicitations. Okay, ndaje. Urarose kiwo. Ndabandengera sha ndabandengera. Karibu hasi. Kumengana meze neza habaye. Sheri. Turambaye ibara. Ico bita ibara. Ibara giki twagiziki. Ubu ndiko ndiyumvira sinzi aho tugiye guca muri kino gisagara ca Bujumbura. Ishengero ryacu sinzi uruvugo rigiye kuvuga ukuntu rungana kuko ibintu vyatubayeko. Sinzi n'ukuntu nabikubwiye. Twebwe twagiziki habaye iki? None Alex ntumuzi. Tamuzi. Alex umwe agize mariage haheze 3 mois. Mareka rero yavyaye. Sa? Unyene.
inyuma y'amezi 3 ivyo bintu turabisobanura gute abantu turababwira iki ndiko ndiyumvira ico twoshobora gusobanurira Alex kugira ngo adutahure narengewe nabuze ico mfata nico ndeka none kumbe bari basanzwe bazi naye baratubesha no Alex twarivuganiye ubwiwe Alex yarambwiye neza yuko marayika bamenyaniye kuri telefone baraza bagira mariage none uwo muntu babanyameza 3 uwo muntu yovyara mu mezi 3 uwo n'umuntu nyabaki ntigishoboka shero usanga wumvise nabi ndayavuye amezi 3 hari umuntu wavyara umwana akomeye ico ndiko ndakubwira nucumve yavyaye ibi bintu birakomeye ariko nagira ndakubwira Imana dusenga niyo kwizigirwa ndazi yuko Imana dusenga itegerezwa kugaragaza ukuri ahubwo reka wenda kureke uje muri ayo masengesho abakenyezi nanje ngira nduhuke hanyuma muri ayo masengesho muze kutwibuka mudusengere musengere umurimo w'Imana musengere na cyane cyane urukundo mutwara kuko urumva yuko atari ikintu coroshe hanyuma Imana ize kubana namwe jereka nduhuke nawe bandanya ugende mu masengesho hanyuma Imana ize kubana namwe kandi mutwibuke mudusenge yego sawa sawa Sheri bagiye kontaga Sheri nagira ngo usaba yuko norondera umukozi Okay, urakora icyo ubona. Sheri uzogira akazi keza Paradizo yiciye paradizo marayika wiyiciye paradizo umwanya wanje yanakarije yiciye paradizo wiyiciye paradizo marayika tukajyanye neza Sheri Ivyo rafise urushaka kubimbaza rero. Kendi mishamba. Sheri ariko ikintu nashaka kukubwira wa mukozi nari navuze namuronse nashaka ndakukwereka Kanyange Kanya Savye nawe ngo hano Wap. Agatiro karakorotse. Nakuzaniye sakoshi. Niko bitanze ndayigura 7,000. Kandi kubera wambwiye ko neza sakoshi, narazimvuga ati iyi sino ijana yonyene. Ca ndayiguramwo uburobe. Umuntu ukunda uramwigorera. Mu bukene bwanje nemeye ndayigura. 7,000. Kado yawe. Ndagukunda jewe. Asha, acha ntazogukorera. Tora. Urazikira indani. Urazikira indani. Umva Alex, nta kado yawe nshaka. Uzaniye jewe, tora nawe umushire mama wawe. Hoje. Kadiki ni kadubona ko wewe Alex oje wanzaniye. Umwami kazije Kanyange urabona yuko ushobora kuza wewe Alex ngo unzaniye kado y'ibihumbi. None urayinsubije? Jewe ntabwo nkigenda n'abahungu mu kirondeza ubuzima. Si imodoka ufise sinzi ufise je nyene mugafise imodoka afise ninza afise amafaranga pana wewe. Iyi wayanse? Na yanse, nese ndayiguha. None je ndambara isakoshi y'abagore. Yimushira mama wawe, genda utware. Ijyame so gukubona nguje kundondera je Kanyange.
umviriza akanyange ndakubwira ikintu kimwe ugerageje kuraba je nawe turi mu runganwe rumwe none gashaka nyange ko nzi ibi bizu binini vyubaka batama bageze mu zabukuru amafaranga bayarondeye bakayaronka none nk'ubu je wiyemiduga n'inzu uvuga niho ngiheza amashure sivyo sindakora ngo nubaka ayo mazu ayo mafaranga no banayarondeye ryari none ari ugiheza ushaka gukundana nanje kubera iki genda rondera nkuko abandi babironse hama ni waronka uzocuza buratoye isakoshi nawe oya yishira mama wawe narayikeneye sawa wanse jewe wanse isakoshi na kwanse we nanka n'ishakoshi yawe aya mama tembere Muko? Sawe patron. Kuturumbura amaso nk'igikere kiri mu mwobo. No kuturumburira amaso nde? Uri kuturumburira amaso nde ndakubajije? Umviriza. Sinshaka kukubona ngaha. Sohoka. Nakubera iki sinshaka vyinshi? Sohoka sinshaka kukubona iwanje. Ndeka kumfata sinshaka. Nakubwiye yuko wewe ntashaka kukubona iwanje. Sinzi kuri kuranyumva cyangwa ushaka kumvugisha amajambo menshi y'ubusa. Babarira patron ntago fisi yanje. Inyuma ya hajya yabaze banje barapfuye kandi nawe mungane ndacarambeba. Ngo yaguteye iki? Yanteye inda. Arayitera nyine. Waruzi ko afite ivyo by'ubuzima bwabuhindukanye je ntavyo shaka kumva. Buhinduka budahinduka tant pis pour toi. Ico navuze nkeneye kubona watekeye imizigo yawe yose. Barira sefisi. Hoshi so kuraka. Nzokora icanzanye patron arakindi nzokora barira. Ndazanwa na Kaze barira. Nzokora ivyakuzana. Sasa rero razi. Ndashaka ndakubuza ikintu kimwe. Ndakuretse pour quelques jours ici chez moi. Mugabo andehoro yivyo ikintu nashaka kubona ni kimwe. Nyimba ndakuretse ngo bandanye ukora ngahi wanje sinshaka yuko wewe uja mu gikoni ngo uri kurantegurira ifungurwa. Navyo nshaka. Umugore antekera ndamufise kandi mwiza waramubonye. Subiramo ati mwiza naramubonye. Ufise umugore mwiza. Sawa. Kata amashurwe. Kora ibindi bikorwa byose. Koropa. Umunsi nagusanze uri gukora ibirenze ibyo. Zaje sahoka. Sawa chama kuvuga nini? Nta na kimwe. Icyabuze ngaho urakizi. Yego mwabuze. Wazawe niki? No gukora Kaze. Ndakubwire. Nkasubira kukubona irya kabiri. Muri ko muyaga. Ndoshinda kwirukana. Yego mama. Mvuze ngo iki? Asa kumana na patron kuzanyiruka. Sawa. Kora icyakuzanye. Sawa. Yo man, nigga. What's up, man? Yo. Yeah, vipi nigga? Muko bien? Dani. Ni sawa? You are welcome, ni botra. Ego. Karibu. Mumezereza kabisa ndabona. Dani ni sawa? Sawa. Tashike. Hello? Wese nigeze kukubwira yuko ubonye abashitsi binjiye ko uca umuvinga ukagenda. Sinakubujije ko wicara mu bantu ngo urateramye nawe ufise ijambo ryawe ushaka kubabwira. Ivyo twavuga? Tuhave genda. Umva. Mbega uyu mwana ufise ntafise se washaka kumugura impunzu. Nangene yambaye ukwezi kose impunzu imwe.
ushaka kumaramaza wawe toshige nibaza ko karibu muri sanze. Thanks a lot bro. Thanks so much. So man, kubera iki ufata umugore guca like gufata umugore ukamubwira amajambo nkayo kuriya kugira ngo na buri muntu wese abone yuko mutabanye neza man. Uri kuvuga uyu mugore? Yeah. Nibaza ko ibi twabikipinga out hama tukabandanya ivyacu kuko ugerageje kuraba ibintu vyo mu ngo ntihatari kandi namabanga abangirwa ingata mu bisanzwe. Yes, turazi ko hari ikibazo muba mufitaniwe n'umugore wawe. So yemanuro nuguha uramuhamagara ukamutwara ahantu hari private mukavugana hari it's not singomba yuko buri wese. Bon, kandi kindi kintu navuga nuko very soon namwe muragaruka muri Afrika gukora ubukwe sivyo none? Ndabitswe mwamaze kwitegura na Dani hariya. Rero ni vyinshi muzosanga mu rugo vyo kwihanganira ndetse n'ibindi birenze urugero tutakwibaza. Nanje ndi mushasha mbubatse mugabo ivyo matse kora ni vyinshi kameme umuntu kumvyarira umwana mu mezi 3 sivyo agahisha imbanye ku buryo tumaranya amezi 3 gusa numva ngo ari barutse antukana ibintu bitoroshe kwihanganira. Ariko biravana we gusa ikintu nabonye we rigashuhe kubita ni ukubita bangura areka ivyo bro ahubwo nibagiye no kwazimana reka Kanyange Sabwe pat. Oh my god. Akira abashitsi babaze ico ubazanye. Bandanya kazi hosh. Yo man, shit man, what the fuck man? What you looking there man? Uri kurabi. Nacho man, sorry, since been a lot to do. Kumba. Ariko man, who is she? This is my house girl. What the fuck? Your house girl? My house girl. Really? Yeah, of course. What the hell, man? A house girl, Asakuri man. She's so beautiful, I can say, you know. Listen to me, Tiff. Wamukunze umudaga. That's the reason why you treating umugore wiwe kure because you have another wife. No. Umugore wa kabiri. Ntabwo ari umugore wanje turakijijwe bro. But she's so cute. Gusa icyo mbona ishusho watweretse ntiyandyoheye. Sasa rero wotuma mwicarana mumaze kwicarana mukavuga ati tubasha kubandanya canke ruhagarara. Ariko ruramutse ruhagarara sindakwifuje kuruhagarika. Ruramutse ruhagarara. Uyu mwana avuye ngaho. My god. Wowe ntatuterereye. No man. Reka hano ndazi je nzobikora. Umva nkubwire. Wewe gusa ikibazo wagize no kwagize ubwiye. Umviza Dani. Let it go. So nashaka tugende twicara handi dukunze kwicara gusa niba ari wamushimye. Ndabizi ko namwe very soon mwashaka kuzogaruka muri Afrika bwamukora ubuvema mwashaka kugira ikibazo. Sibyo. I'm the one. I'm the one. Nasa nturagenda. Ndashaka. Nange ubona makakaje gato. Rero hari ibintu maze iminsi mubwira ngo nimurire ukanga kunyumva. Ariko uyu munsi nibaza ko utamvana aha ngaho utabimbariye. Wubwira kareka ko amatware hano hafi ya. Yafite ikibazo cy'ujya muhungu Alex wabereye pare. Nta kuntu n'ukuri iminsi ngahe n'ukuri amezi angahe aha babyaye. Wumva ibyo bintu bidakojeje isoni. Cyo baba hafi kubera ni wewe wababereye pare reka. Nico n'ikibazo. Ijambo niba ndi pare. Jenda kidangasinya pasteur akasinyisha mahata. Jisinzi umuntu n'umwana avuka heza ameza ngahe. Navyo nzurazi ko je ntanda ntwa. Sinumva icyo ushaka kuvuga. Urabikurikirana nyine kubera yuko wowe ni wowe wabaye umubyeyi we uba hafi. Nuko ukwiye kumwegera rero ukabegera niba ari bose n'umudame ukababaza ukuntu byagenze. Ujya muhungura urabona ko yaje aviguraya. Usanga ari ubuhingaje avanye buraya. Uzi ko abazungu ntayo bashoboye byose. Ngira ni special yaje azanye yumva je ntabyo nome sinovyinjira. Abazungu nta kibananira. Nta kibananira ariko rero nk'umuntu w'umukristo wamenye Yesu. Wowe rero
ishingikiriza iryo jambo ry'Imana wamenye hanyuma ubegere ubahanure umenye ikibazo kiri n'ukuri yewe n'ukuri biriya bintu ntabwo byanshimishije tubumvirize hanyuma tumenye ahantu byaje biva. Okay, nubwo mvuga ngo abazungu bafise ngo ubuhinga hajya nabo barafise aho bageza kuko si Imana gikuru ni Imana. Ndaguye ndagarutse ndazakuraba ndahaca ndahico nafashe ariko uvuze neza cyane rero. Sawa. Yego. Imana yakajisi ndakamari kararyoshe cyane mpave nshura abana. Nta kibazo. Abana ngo papa yacuzu abana Sawa. Yego. Sawa. ariko gamarene nkoza mu rugo ukagenda tutakoze Imana. Oya nta na kimwe. Kunywa amazi basi. Nta nyota mfise. Ko wanse nta kundi tuzokoza Imana ni wagaruka. Ego. Marayika. Nta nyota y'amazi mfise. Mfise inyota yo kumenya ibibazo biri muri runo rugo. Ndashaka umuco ku bintu biriko birabera muri runo rugo rwawe. By'ukuri namba wantoye ngo ndakubera umuvyeyi. Ndashaka umbwira ukuri. Ubaho nciye hose ndamaramara. Sikia numva n'isoni zo kwinjira muri runo rugo nibutse ko mpava ndahasanga Alex. Marayika. Harageze ko kuri kuja habona. Ndumva afise ubwoba sinovyo bako no kumubwira umugabo wanje kuko naramubeshe ndagusavye ntuzucire n'amate hasi. Harageze ko mubwira ukuri. Ivyo kumuhisha siyo nyishu. Marayika. Hamagara umuryango. Uhamagara abantu bakeya. Jewe sinzona haseruka kuko ndamaramara. Nkamarene wawe umbabarire sinzoseruka kandi umukenyezi yasavye imbabazi arababarirwa urakijijwe ndabizi kandi icyaha waragikoze mu gihe wagikoze kandi ukaba wemera ko wagikoze ubwirizwa kugisabira imbabazi kandi azoziguha ataziguhaye naho wowe uzoba witandukanije n'icyaha cyawe Imana izokubabarira izomenya inzira ibicishamwo hama bizogenda neza. Urakoze kumpanura amarere uzokubwira icyavuyemo. Mabikoje. Oh, Onde. Karibu. Hey, Alex. Wow, Pastor. Hey. You are welcome. Thank you. Okay. Yes, ashimwe. Yes, ashimwe cyane. Meze neza. Yego, karibu pale. Yes, ashimwe cyane. Mama. Alex. Mama Pastor. Yes, ashimwe cyane. Amen. Yego. Karibu mama. Bebe, sari. Amahoro. Karibu nuko. Yego. Mumeze neza. Nukuri turashima cyane. Sawa. Yego. Kanyange. Karibu yisanze nuko. Yego. Sawa. Yes, ashimwe. Amahoro. Sawa. Kanyange. Nashaka unzimane abashitsi kandi ndizeye ko biteguye siko. Yego. Hama kandi ucuma magana madamu mukiruti muri salo y'abashitsi. Hama nukuri ndishimye kubabona karibu. Ego. Ngenga. Wow. Namahoro. Sawa, ndabona akabebe kakuze kabisa. Basha, uyo kadogo yakoze kabisa. Okay, murakoze reka dusenge dushima Imana. Nyakubahwa data twese ubyagera mu ijuru turagushimiye cyane kandi tuguhaye icubahiro uri Imana nziza. Wakoze kuko watuzigamye ukaturinda tukaba dushitse mu rugo k'umusabyi wawe amahoro. Urakoze kubw'ino nzima ntore kubehezagire uhezagire naho byavuye. Ubane natwe ishimwe n'icubahiro bibi vya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ego. Karibu bakozi b'Imana. Murakoze cyane pasteur. Ndabashimiye cyane gukamo kanje nabateye hama mushobora kukitaba nk'umuryango.
kuvyo kuri pasteur ugerageje kuraba ibibazo bya Alex FC muri no rugo byo kuri twashatse ko tuyaga nk'umuryango kugira ngo dushobore gutora umuti w'ikibazo mwese munsi ko kihamaze iminsi. Rero ahanini ikintu bashaka kuvuga pasteur sindi ko ndavuga n'agashavu canke ngo ndabakarira nta mugore wa projet je nabasavye. Nta mugore avyara ku mezi 3 jewe nasavye. Umufasha nasavye ko ndondererwa n'ubuvyara ku mezi 9 uwibaruka ku mezi 9. Rero ico novuga ni kimwe mu ntabare mu ntohoreze kugira ngo ashobore kumenya se w'uyu mwana ninde marayika se umwana ninde nico kintu jewe shaka kumenya urugo rukira amahoro atabintu birayangara. Urakoze Alex, ubwa mbere na mbere tubanje kugushimira ko na waduhaye kaze mu rugo rwawe, Imana iguhezagire. Hanyuma aya makuru twari twarayumvise byaratubabaje cyane nk'ishengero kuko natwe siko twari tuvyiteze. Marayika aba bantu bose baramuzi bombera icyabona. Marayika yari umukobwa yubaha Imana, yari umuntu tumuza akorera Imana, yari umuntu tumuzi asenga. Rero natwe byaradutangaje cyane. Ariko hamwe n'ivyo twebwe naco toronka tuvuga, ahubwo nanje nagira mbaze Marayika arabizi neza imbere yuko mukora mariage nkuko bisanzwe bikogwa mu ishengero ryacu dutuma umuntu wese kuzana impapuro zemeza yuko atamugira wasida agwaye kandi zemeza yuko atambanye afise nkuko twama tubikora igihe cyose hagiye kuba ubukwe ku ishengero twama dusaba izo mpapuro kugira ngo dukore ibintu biciye mu muco. Rero Marayika nawe nerabikoze impapuro yarazituzaniye. Ahubwo ico nanje nashaka kubaza kugira ngo n'abakozi b'Imana turi kumwe babimenye, Marayika natubwiza ukuri kuko natwe aho turi byaraturengeye. Pastor nkuko mubivuze Marayika aravyumva ari hano. Jewe Marayika ndasavye iki kintu kiveho kibona umuco. Burya je naravuze ko ibihe vyishura narihanganye ariko kwihangana kugira kugarukira. Vugisha ukuri uvugenye n'umwana azatora umwana wiwe atari ubuko je nawe niri wari. Ndasabe ko mumbabarira. Mumbabarira. Mumbabarira naraheshe ndondera impapuro zamugenda. Mayi. Ivyo ni biki? Bizuga bayuga wacumbeba. What? Mare ugabanye urusaku ndagusavye. Ugabanye urusaku. Ndababesha bafashe ku ngufu. Bafashe ku ngufu. Marayika naho baba bagufashe ku nguvu n'abakozi b'Imana bari kutubwira ukuri imbere y'abakozi b'Imana ukazana impapuro z'amagendo. Urabona ingene wadukoresheje amakosa na Alex biragoye ngera ashobora kutwizera. Ivyo birenze gufatwa ku ngufu birenze n'imibura ya bitabayo bitigeze bibona ivyo birumvikana ahubwo mumvirize na pasteur ivyo biraba. Aha rero Alex ijambo riri kuri wewe kuko nkuko wasezeranye yuko muzobana mu mahigwe no mu marushwa. Aha rero nubundi ikibazo kica kigaruka kuri wewe. Urumva yuko yahuye n'ibyago agafatwa ku nguvu, ni wewe renga aho ufise ijambo ushobora kugira ico tubwiye. Pastor cyo kuri je cyo novuga ni kimwe. Marayika ni wicare uyu Marayika ni umufasha wanje kandi ndamwemera kuko nubundi ndamwemeye izuba riva ishengero rikoranye. Ndibuka utubaza uti muremeye kuzihanganirana mu magogwa no mu mahigwe no mu magogwa. Uratubaza inshuro zibiri turasubiramo. Rero ahanini ikintu giora kigora abakirisu benshi nuko byinshi bavyemera hama muri vya vyago bishitse bikabagora kuvyihanganira. Jewe rero ndi umwe mu bemera ikintu ndetse bakanakigendera bakanagishitsa. Marayika ndagukunda mugore wanje sivyo? Ndagukunda kandi nawe kubona wemera ko je nawe tubana no kunkunda. Nyema vy'ukuri warafashwe ku nguvu je navuga ko pole sana mugabe ikosa wakoze nuko ntiyashoboye kubimenyesha abakuru bangoye kuri eglise wari gushaka kubabwira uti je nawe n'ikibazo. Pastor ko yaje kuvuga ko afashwe ku nguvu ubu nyene ntidushaka kuvuga ngo zana umuntu yagufashe ku nguvu tumumwana. N'imfuvyi barazirera batazi iyo zavuye kubera umutima w'ubuntu umuntu abafise. Reka nanje uyu mwana aje mu bandi bazibarukwa kugira ngo azobe imfura yabo bandi
bazoza mu nyuma ibi ni vya bihe pastere tuvuga duti tuzobibamwo reka rero tubirengane nukuri Imana ibamugisha kandi Imana y'umugisha icuba Chérie, entrete. Bijya bintu marayika yatubwiye. Je nagize amakenga nabonye ko bijya bintu harimo amanyanga. Wumvise ibyo nteko ndiyumvira. Ubwo ntabumva bibaho. Ngo bamufashe ku nguvu. Reka shareka. Ntituba twarabimenye. Aho no kuza kutubarira ati je ndabisimbaye, ujya muhungu basi nimumwumvishe antware biri mu muco. Atamutwara ntakamureka. Sanzwe ujya mukobwa ari inzoka. Je numiwe abantu mwana we. Hewe, sanze ari inzoka imwe ya mbere. Natari vrema. Numiwe nabuze nico mvuga. Mbe wumvise izina ry'umwana wawe. Nabyo bibaye. Nano burati teke. Barabanye. Muganda numva ngo ni Kadogo. Akabigatswengwa nkakeza yewe. Natari. Urumva n'abagizina ry'umwana kugira ngo ko umuhungu cyo mukobwa. Cyangwa n'abana. Zijya mpapuro za magendo rero. Akatuzana akatwemeza ko atandafise byose impapuro kandi zo kwa muganga yaradushoboye hajya ahantu ilfo yuko tuza turakira abaneza cyane kuko yadukoje isoni bimwe bikomeye ariko iconzi fin de fin Imana izokwerekana ukuri cyane cyo kubera ndumva ko atari ibyo umutima ndumva ko cyane usanga ari ibyo oya yari kubivuga gusa niyo biba naho vyoba vyo yari kuvugisha ukuri ariko bitubwiye nk'abavyeyi biwe kuko n'ijambo ry'Imana ravuga ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzoba kwidegemvye urabona ko yishize mu bindi bibazo nuko Alex yabaye umuntu w'umugabo hagiye aba nka jewe sinzi na ashibya gakiza bashira hike ngene nahava ndakugira ngira novuga ati tekera genda ya bintu bikomeye reka dusenga Imana mbona no kwirabwije hanyuma umuntu aruhuke ivyo navyo tubandanye dusenga ndazi yuko Imana isumba ingabo yego Oraho nyakubahwa Mana ugira neza turagushimiye kandi tuguha icubahiro wabanye natwe watuzigamye kandi waturinze nushimwe nuhabwa icubahiro turakweretse rino joro bane natwe wibuke igihugu cacu c'u Burundi ukizigame mwami utuzitirire utugwanire kandi utuneshereze ugire neza ishengero wibuke umugeni wa Kristo ahari kwisi hose umugire neza uzobukoze natwe rino joro tuzigame uzigama bacu n'ivyacu ni mwizina rya Yesu Kristo umugororotsi dusenze gutyo mugushima no mukwizera amen Malaika Malaika rero sister uretse kuri mukuru wanje kandi ndakubaha mugana ndagusaba n'icyo gusha umugabo wawe nabwo nzongera vuba aragukunda arakubaha aragira ikiro n'ukuntu usigaye ufise fresher zirarenze naramusavye n'ikigongwe irya kosa sinibaza yuko rizokongera dufashe rero nsubire hama ikindi ni wabona bigarukanye uzuraye umushire mu yindi mode umukuremwe umuhekeya umufate neza umwibagize ko birababaje kugira abyibagire mu mutwe bisaba igihe mugabishyize akabizanamwo tumenye ukuntu umufata ufise umugabo mwiza sharazi nk'ico umugabo burya bawe wewe bagucunge yareka kubifata ugoye sivuze gushaka kugutwara gusa nifuza ko umugabo afise caractère nka zirya ziwe imico nk'ijya yiwe nukuri afise umutima mwiza
turabashimiye cyane kuba mwatwiyumviriye ko yego cyane kugira ko mwifuza kuza turamutsa hanyuma nkashima Imana ko mbona mumeze neza muratagase reka abantu b'Iburayi murazi korora vuma reka ndabaha umwanya kugira ngo mutubwire niyo surprise mwagumye mutubwira yuko mudukeneye cyane kugira ngo muyivuge na bene data abapasiteri bari ngaha na madame ashobore kuyumva yego murakoze ikaze n'igiyane yego murakoze cyane pare nanje numva nabashimira cyane ku buryo mwatubaye hafi yego ishengero nyakubahwa pasiteri wacu arongoye tugerageje kuraba n'ukuri na benshi bagiye batwitaho ndetse batuba no hafi rero ivyo uyu munsi ahanini novuga ko umufasha wanje ari wafise ikintu kinini yadutegurira ashaka kutubwira kuko nanje bisa nkuko yambariye yuko hari akantu yateguye naciye mvuga ntereka profite guca nanje twicara ahantu nateguye dusangire ko dushobore gusezerana na pastor mama pastor ndetse n'abambereye pare marene gusa n'uwo yambwiye ko ariko arazangira mu kanya aradushikira yego cyane nawe kubisubangura kwere yego nkubise mbangura ntabwo nashaka guteba cyane muga bivanye n'ibihe ndetse n'umwanya byabaye ngombwa ko nteba gato yego Yesu ashimwe cyane amen amen nagira ndabasabe mu ntiza amashi dukomera amashi Imana yacu amen kuko ibyo ikora biratangaje yego cyane cyambere nagomba nshimire umutware wanje merci kuba yemeye akamerekeza yego shimire pastor na mama pastor bigoye bagashika ngaha shimire pare na madame wiwe batwakiriye hano mu rugo iwabo amen nongeye nshimire abagenzi b'umutware wanje Tifu na Dani ko bigoye nabo nyine bakashika hama sinumva naho nohera kugira nshime kuko umutware wanje yaragerageje aranyitaho mu bihe bitari byoroshe aramfata neza nk'umufasha wiwe nkashimira kandi mama pastor na pastor kuko baragumye bansengera ndabashimira cyane hama nagomba ndabashingira intahe y'ibyanshikiye urabona ko hararenze neza cyane ego from nari narahombye ko nzari bwanze namameze nk'ubu ni ikintu cyane abaho kurema n'ahandi tuzohana twamenyanye Karibu shi. Ni sawa. Mimi wachana na msubuki. Numva ari byinshi na African tea. Narimenyereye Burundi tea. Ajya ngo bikundanye birajana nanje nzanye gucuma kaje nyene.
naenda bimbiranye igishika cishi. Utabesha. Yego nukuri. Ndagushimiye cyane. Ariko wowe mbona umengo unezerewe. Niki gashiri kutanezerewe. Tena bafise ubwoba. Ubwoba bw'iki? Nibaze ko nawe nasana kuko nari mu misi. Oh. Ibyo n'ibisanzwe ntugire ubwoba. Ntituri abana bato nibo baba basomeye tuzora ngene tubipanga. Ariko sinareka kugira ubwoba. Ndetse ko kandi utocushira mu mutwe ko wasamye kuko nta n'uwo byemeza ko wasamye. Je numva rero ko amahoro. Makabizo rero basinezera. Ijambo umuvugo ntesha umutwe gusa ngo wibungenze wibungegere. Je ni ibintu ngaho kuramba. Waho nakubwira. Iyo wanje jewe. Ubwo wese ikro kuri je ntibukora. Aho waragiye ugenda mu basore ngaho bagutera indusho za kuyita kuri je ngo nuko uzi ndi umugabo. Naho ndi muntu twabonanye atari wewe. Ibyo no bimenya gute? Je nzoyijana he. Ni bitwara genda wishire baje bayiguteye apana je. Ni wewe nyine ntawo. Tubonane rimwe ngo nakuteye inda. Urazi ko je mfise umugore. Urazi ko je mfise urugo rwanje ushaka bigende gute? Nanje urabukugenda. Umviriza. Je namaze gusohoka pawutani ndakurindiriye. Iminota 2 igahera utarashika. Ibiza gukurikira je ntuze kubimbaza. Murazi ko hari ikibazo ciwanje nawe yuko ufise inda yiwanje. Natoye umuti wabyo. Umuti si uwundi. Ndafise umugenzi ari hanze yitwa Alex. Yambwiye ndamurondera umusheri. Yuko yambwiye ndamurondera umusheri. Ngira cenda muguha wewe. Ndamurikira amafoto hanyuma ndamupange nabwiye ko narose umusheri mwiza cyane. Aca gutwara n'umugenzi wanje cyo ndamubwiye cyose acacemera. Ibyo bibazo bibe biraheze umwana uzomuvyarira hariya hanyuma mu murere nta nakimwe. Je nzoba ndabiziranye ko nawe wewe ko umwana ari wanje. Ariko gamana. Aha nyene uriyumvira neze ko ushobora kuja kuwundi mugabo nibugenda inda yawe. Oya ntibikunda. Nkubu yobimenya mu nyuma wumva vyogenda gute. Muri abo kungena ungenza. Turayikura cyangwa urampangisha ibintu. Mba ndakubwira. Urazi ko je ndi umugabo mfise undi mugore. Sinshobora gupangira inzu wewe ngo nagushire mu nzu ntibibaho. Ikindi naco no gukura mwinda navyo nyine je sindavyemera. Nimba wasi iyo nama ndaguhaye wari umuti ndaguhaye mwiza. Uce wimenye yuijana. We ntuzoswe nuko ndonda no ku telefone niki shahuri yako uzimenye. Ha. Basi nacu ndemeye. Aho. Sawa. Kuvyemeye ni sawa aho muturabonetse. Rika rero je ndamurungikira amafoto ndamubwire ndabiza kibona iyo nzobe yiwawe ni direct yagise ndamuzi. Amadolari arisuka. Sawa rero bye. None nta na ya bisi mpana. Aya bisi nta kibazo reka ndayarabe. Murakoze. We sawa rero reka nce ndabikora mu minsi mikezo ca bicamo. Sawa murakoze cyane. Ese wa mugabo we agiye mu Abe. Abe. Abe.
gato mama we umusozi biragoye natari mama rero bane mu musozi tudutse ntabwo tuje gufyina ariko turaje kwereka Imana ikibazo cyacu ndagusabye ugumye kwizera kose ntudabukirwe na gato kandi agiye kumana inzu zitugirira neza ahubwo rero mama pasi reka twe guteba n'ukuri ibyo bintu byose Imana irabizi reka tugende ndaje mu bwiza bwawe ndaje ungirire neza ndaje ngenze uko ushaka uhoraho sega w'amahanga mana nyene ijuru n'isi uhora wuzuye urukundo n'imbabazi turi imbere yawe mana twaje mana utugushime tugukengurukiye ukugira neza kwawe mana twaje mana kubw'imbabazi n'urukundo rwawe mana kugira natwe turabe byiza mana uyu munsi turashaka kukubona papa uyu munsi turashaka kukugira neza kwawe mana data twaje reka amaraso yawe Kristo Yesu atubonekeko maze mana utwemere mu izina ryawe ryera Yesu Kristo amen. Dushaka ko twifashisha iyi ndirimbo 16 iravuga ngo abera banezerewe izina rya Yesu riramara imibabaro rirabatinyura umutima ukomeretse niryo riwukiza ushonje riramuhaza riruhururushe niryo nkizo yanje nziza ihora inkingira n'urutare nubakako inzu yanje nigwe n'urutare nubakako inzu yanje nigwe haleluya ahantu ndakunda cyane ngo uhoraho n'urutare nubakako kugira inzu yanje ntigwe natwe uyu munsi twaje kubaka umurimo w'Imana uyu munsi twaje kubaka ingo zacu turakeneye ko aberi ahari hose agaruke mu murimo w'Imana mwishengero turamukeneye nawe mu rugo rwawe uramukeneye kugira ngo gufashe kurera abana n'ibindi byose bikenewe nico gituma tukomeye twifashisha aho hantu hama duhamagara Imana kandi iradutabara uhoraho ugira neza segaba w'amahanga turahamagaye Mana ngo ingabo z'ijuru zize zidukorere mu izina rya Yesu turahamagaye muhemu wawe Mana abera hari Imana umukoreko umwibutsa abana umwibutsa ishengero umwibutsa umugore mu izina rya Yesu Kristo turahamagara umuriro w'ijuru ngo uturire impwemu yose yamukurikiranye impwemu yo kwangara impwemu y'ubusambanyi mu izina rya Yesu fire duhamagaye fire say fire sekare masakaro maso sikiri masala umvirizawa mugabo wewe ugumunwa unwa umenga ntuhimba ikibazo kirehe mugabo wewe ugumusoma usubira usoma atani inzoga ugu n'icuma vyose rero wabinyoye mugabo nguzi inzoga ugumusoma none niko gwaguntukira abantu baruguru toka kure wewe wahunze wanyuza ino ugumunwa inzoga nga no kugura utagura ugumusoma kandi ntiyumva reka nisomera mugabo ndazi amafoto agira izina mbona nibyo cyangwa si ibyo Imana ikora reka ndakwereke
dasutse n'imiburiburi nk'amacupa 2 nisubira gusoma none je ndananirwa no kugira inzoga y'amajana 5 ngiza renda kubarire wa mugabo ugasubiza y'umukenke ngaha ndawukupfunagurira mu kanwa utarashira y'amacupa 2 ngaha mu cyuma nisubiza y'umukenke ngo kurasoma ibi nikindi uri kurambuza nikindi none aya mazane gura amazi neje bazaho je no buri inzoga ngura mazi yayoraho karamazi hamwe ndarabale karamazi kusubiza igura ngaha amara amajana 5 nikindi je ntoro nubwo wampaye indaro ntucu ufata nabiguye kuko bari kumfata neza ukaza murasura nani ngasoma uraje wosanga iwanje bujumbura je nagufashe neza ibi byose wanyoye utaribwiriza nawe ngo ushire nta mugabo atagira ingorane urazi iwanje jingene hasi urazi muhiri wanje imivinyu banwa amata mu gitondo imikate ntabyo ufise kuko yaba ubifise uburi wayo oya ni ngorane nagize nawe uhura navyo ubwo mwabagabo mukomungana mwahereye mushwanira inzoga ubwo nta nisoni mufise kantuze munganuko mushwanira inzoga icupa rigugwa amahera 500 mugasiga inzoga igugwa 500 ubwo nta nisoni mufise ngo muheba mwumvikane mukure ngaho ibyo bintu mukura ayo majambo subira gusoma adasutse inzoga nawe teka guswara mufa aya mazi y'inzoga umviriza namwe bwe muri ko muramuvuga nimusubira gusoma yeba mwisonere aho gareka mbandanye nisomera mviriza nakubwiye yuko udasoma ngaha adasize harimo n'ivyo kugwana rero ndakumwa nyene gura umanze ushire reka bimbe ko nije navyiteye urugo mfisi bujumbura birigwa barajya bamena bamwe imivinyu bamwe amata mu gitondo neje bariko bambuze ivyego vy'amazi vy'amajana 5 inwa n'ivyo biyogo ugira toka genda wa mugabo ndakwiyamye gumya inzoga yawe urika gumu ntondagura umuntu kasi jembe ndaguha inzoga wewe wagutse uranyara papa ne mwana ngo tuvugane ntacyo humura ubwo oya humura ngo tuvugane sha reka twicare ngaha tuvugane gato icare papa ni sawa nawe kwina bamenye amazina papa nuko Imana ishimwe cyane cyo ndagiye kuba nsubiye kukubona mama Rene sibyo ko twari twiviriye ku musozi gusenga kumbe ntitumenye ko inyishu yacu yashize twitahire rero mama Pasi ibyo uvuze nukuri Imana irishuye cyane ahubwo sheri nukuri n'imodoka naje nyizanye akira ko nta kuba ari ugenda udusubije inyuma umbabarire cyane wakire udusubize haleluya amen amen wamuntu no mubosi ahubwo nanje ndamaye warafise n'imodo bonye bamuhanye uze bamuhanye wa muntu n'umubosi ahubwo ningene namutse ahubwo yo mana twamwanduye twamwanduye tubabarire amumbabarire usome nukuri na gakintu nagira ngo ndababwire yuko umutima wanjye uranezerewe kandi nezererwa Imana kuko
idukore igitangaza kimwe kidasanzwe. Mama Pasteur ngira ngo arabizi amasengesho twasenze dusengera Alex, dusengera nuno mukozi w'Imana. Imana yo mwijuru nihabwe icubahiro. Amen. Kuko murabizi yuko nabantu benshi bajya mu byaha bakabipfiramwo, nabantu benshi bagwa ntibikunde ko bavyuka, ariko yuko nawafashe ingingo yo kuvyuka ukava mu byaha, nukuri Imana yo mwijuru guhezagira. Hama ndashimiye cyane umuryango wa Alex, Imana iguhezagire, Imana iguhezagire cyane ukuntu witwaye neza muri bino bihe. Ndazi yuko ntibyari bihe byoroshe, byari bihe bigoye, ariko wagerageje kuvyitwaramwo neza, kandi nkuko wamusezeraniye yuko uzomukunda mu mahigwe no mu marushwa, waragerageje kugaragaza uwo umutima w'imbabazi. Ikintu gikenewe cyane mu rugo ni imbabazi, kuko ahantu hatagira imbabazi agakosa kose kabaye ibintu bica biba nabi. Rero Imana ibahezagire cyane ingene mwavyitwayemwo n'umufasha wawe Malayika. Imana ibahezagire. Malayika, ndagushimiye umutima wagize wo gusaba imbabazi, ukamenya yuko udakwiye kuba mu caha, ahubwo utegerezwa kumaramaza Satani ukamumenera ibanga. Hanyuma ndashimiye madamu wawe cyane rwose kubona yagize umutima wo kukubabarira, kuko nivyo mwasezeranye n'imbere y'Imana, muravuga yuko muzobana mu mahigwe no mu magorwa. Nukuri nanje numva ntogenda ntavuze nukuri. Umwe numva namaramaza Satani kuko aranamaramaye cyane, kuko ivyo yo yari yashatse sivyo byabaye. Byo kuri twarabaye mu ntambara zikomeye cyane, yaba natwe bwo mu rugo rwacu nk'abakozi b'Imana, yaba kwa ba Alex, yaba kwa Pare. Nukuri ndashimiye Imana kuvyikoze, yaduhaye umwe muyera, yadushoboje tugasenga tukihangana, hakaba habaye igikorwa cyo kubabariranira. Nukuri Imana ibahezagire cyane. Cyambere manje gushima Imana kubona twakoranye hano hantu, twabonanye twese umunsi mwiza nk'uyu. Ukuri ndaryohewe cyane, gusa ikintu numva noshima cyane, kandi n'umuntu wa mbere numva notangura gushimira ni bafra wanje. Yakoze cyane, nkashimira na Pasteur na madame wiwe, hama nkashimira na Pare cyane cyane umugore wiwe, nawe namufise ko yabigize mu ruhara kugira amubabarire, ariho byaziye no kuza hose bakaza gusaba ikigongwe. Ni byiza cyane. Nyakubahwa datugira neza, turagushimiye, tuguhaye icubahiro. Ndagushimiye kubw'umudamu wiwe yamuhaye imbabazi, ndagushimiye kubwa Alex na Malayika nabo bamubabariye. Nuhabwe ishimwe kandi nuhabwe icubahiro. Natwe nk'ishengero Mwami turamubabariye, turakwinginze nawe Mwami umugwize ko imbabazi zawe nyinshi, mu izina rya Yesu. Izina rye urifute mu gitabo cy'imanza, ariko uryandike mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo Kristo igihe uzoza gutora ishengero nawe ntazasigare. Oh haleluya, turagushimiye kandi turakubashe. Numukomeze, umugire neza, umuhe inkomezi zo kubandanya igikorwa cyawe uzobukoze. Turakubashe, tuguha icubahiro muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze gutyo mu gushima no mu kwizera. Amen. Haguruka kandi Imana iguhezagire, yongere igukomeze. Nukuri aberi nagoma ndabashimire ubwa mbere, kuko kuva nkiri mu gihugu canje c'amavukiro c'u Burundi nimwe mwandeze n'abavyeyi, mwarashoboye kumfasha ndaja muri ivyo bihugu vya Buraya. Nubwo mu nyuma Shitani yashatse kwinjiramwo kugira ngo ashobore kuduteranya, ariko Imana nayo ni nkuru, yaratuneshereje. Numva nishimye cyane kandi numva noshimira Imana cyane kubona kano kanya turi hano kandi turi nk'inshuti. Ivyo abantu benshi bataziga ko vyoba, ariko Imana yarabikoze. Je nawe nta kintu hagati yacu cigeze kiba ngo gitandukanye ubucuti bwahamye kuva kera. Ico rero ndagishimira Imana kandi cyane, kuko nsanzwe nimirije no gufata urugendo rwo gusubira i Buraya. Iyo nsanzwe mba ncavuga nti reka twicare dushobore gufatana kano gafanta, dusezerane mu mahoro, biboneka ko atakangonongono na gatoyi kahari hagati yanje nawe. Rero hamwe n'ivyo nibaza ko abantu benshi barazi ko jewe ndakwita umuvyeyi wanje, ariko kandi nujya mwana abafata nk'umuvyeyi canke ashobora kuza abafata nk'umuvyeyi, kuko nimwe mwamwibarutse birazwe. Jewe rero nanje nkaba ndamureze nk'umurezi, umurezi Yozefu.
mba numva rero umwana ntaratora neza uyo kwandikwako ko ari se wiwe bwite nubwo bizwi ko ari wewe. None mwebwe mugerageje kwiyumvira mubona ko umwana twamwandika kuri inde kugira ngo umwana ashobore kuzokurana bwa buzima umwana wese ashobora gukurana avuga ati ndafise papa ndafise mama, kuko umwana ntiyavuye ku giti. Umwana yandikwe kuri inde hagati yanje nawe, ndamwiyandike ko nka se wiwe nabishaka, ariko navuze ntireka manze ndakubaza. Niyo mpamvu rero je nashatse kumenya se umwana yo kwandikwako hagati yanje nawe. Burya mu buzima duhura na vyinshi bitubabaza, ariko muri ivyo vyinshi duhura navyo hariho ivyo twebwe nyene twikwegera ubwacu. Nta muhinga w'ivy'ubuzima, ariko mu kintu cose habaho kugerageza. Igiti kigororwa kikiri gito, kandi ico ushaka ko kizokuba kwejo utangura kugitegura uyu munsi. Mbega urugo rwiza niki? Urugo rwiza ni paradizo. Nigute waguhaye firiti z'igihumbi yo gutwara ubusugi bwawe kandi mu mwanya muto, ariko wazanye urukundo n'amamiliyoni y'inkwano ukamwima paradizo. Ni kubera iki? Ni kubera iki? Ni kubera iki? Paradizo, urugo rwiza ni paradizo. Paradizo, urugo rwiza ni paradizo. Paradizo, urugo rwiza ni paradizo. Félicitations kubakanye, aruko mwashimanye, mwavanye kure nimwatoranye ijoro. Murabo kwizigirwa mwashikije amasezerano, ubwo ruraziga mu rugo rwawe. Nawe mutware shigikira umufasha wawe. Kuri iyi si muri babiri ntibabavangire. Umugore wawe ni kado, umugabo wawe ni kado. Urazigama kado, urazigama kado, urazigama kado.